Igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 ryabaye itarike mbi kuri mugenzi wacu ku mushingwamanza, ryabaye izuba ribi ku rwego rw'abashingwamanza, ku rwego rw'abakora umwuga w'abashingwamanza, wabaye umunsi w'umubabaro. Uwo munsi niho twumva ko habaye gutwarwa ku nguvu, ivyo bita enlèvement y'umushingwamanza yitwa Yvette Niyokindi. Dufatiye ku vyavuzwe n'umushingwamanza nyene amaze gutora ubwenge, tugafatira kandi ku matelefone yumvise wenyene hagati y'abari bamufise n'uwundi muntu, bigaragara ko yafatishijwe n'umwe mu bo yaburanira. Uwo mushingwamanza ni nyina wa Bibondo, n'umuavoka, umushingwamanza akora akazi yisunze amategeko n'akarangamutima k'abashingwamanza, kandi ivyo ariko arakora, ivyo yakoze n'ivyo yazize biraba amabanga yarajejwe. Umushingwamanza Yvette Niyokindi baramuyerereje umurango w'ijoro, atazi yaroye, ari kumwe n'abatazi, kandi yumva ko bagiye kumukorera ikibi. Koko barakimukoreye, yararushe, aragira umubabaro w'umubiri, aragira umubabaro w'umutima, gushika aho bamuta mw'ishamba bugire buce kw'itarike ya mbere y'ukwezi kw'indwi. Yaratakaje vyinshi, yaragize umubabaro utagira kungana, ku buryo kugira adasubire kuba Yvette Niyokindi bizomufata umwanya. Igihe twandika iri tangazo twabashikirije, twabikoranye umubabaro, turemerewe mu mutima, twibaza twishira mu kibanza ca Yvette, mpako umubabaro wagizwe n'abavoka bose. Umuntu afise umutima yokwishira mu kibanza ciwe akumva ko bibabaje. Gukurwa i Bujumbura bakamuyererana guca i Mubimbi, bakamujana i Bugarama, bakamujana i Muramvya, bakamujana mw'Itenga, gushika aho bamuta mu Rubirizi mw'ijoro akararaho, mwumva ko bibabaje. Iciza dukenguruka nuko yahavuye atorwa akiri muzima, tugashimira abamufashije kugira aboneke, abafashije mu gutabaza kugira abo bicanyi ntibagire ico bamukoza, bagaheza bakamwitaho gushika n'uno munsi, mbere anakingiwe. Aho twovuga abajejwe ubutungane, intwaro, igipolisi, hamwe n'umugwi wigenga bita CNDH, barakoze ibikora inka, turabashimira kandi tugashimira Imana. Ariko rero kuri abo bose bagize ico bakora, hari ico tubasaba, ari naco tunasaba leta. Abo bantu bakoze ikibi n'Abarundi, abafashije kugira akire n'Abarundi. Abo bantu rero bakoze iciza co kugira Yvette akingirwe. Uburyo bakoresheje, ukugene babikoranye mu bugwaneza bavugana, ukugene babangutse mu gukora ico gikorwa, gushika basanga atacaraba. N'ubwo bukerebutsi, n'ubwo bumwe, n'izo nguvu, n'ubwo buryo twifuza ko boja hamwe bakabukoresha kugira barandurane n'imizi ico caha co gutwara umuntu ku nguvu, bagaheza bakamukorera ikibi n'ibindi bibi vyinshi bamukoreye tokwiga turavuga ngaha. Nizo nguvu dusaba ko ata Murundi yosubira gukorerwa icaha nk'ico, gihanwa n'amategeko y'igihugu, kigahanwa n'amategeko mpuzamakungu. Tukifuza ko ico caha cohanwa bimwe vy'akarorero, ikanatuzwa bimwe bishimishije, kuko biri mu bicafuza igihugu ciza cacu. Twari twifuza kugira izina mu makungu
bitewe iteka n'inyifato y'abanyagihugu bakibamo. Kubw'ivyo rero twashatse kubwira umushingamanza Yvette Niyokindi hamwe n'umuryango wiwe kugwego inzego z'abashingwamanza z'i Bujumbura n'iz'i Gitega mu bumwe bwacu twifatanije nabo mu mubabaro bakoze umubabaro wagize, tukavuga duti mpore kandi Imana ishimwe ko yarokotse. Ni muri iyo ntumbero kandi tunasaba abarongoye igihugu cacu duhereye ku bajejwe umutekano hamwe n'abajejwe ubutungane, tukavuga duti umwe wese ahaherereye agira ico akoze kandi vyoshoboka kugira ico caha co kimwe n'ibindi bituzwe, kuko ni icaha giteye isoni, gityoza agateka ka muntu, gitandukanye n'ivyo amategeko ategekanijwe, kandi nk'uko nabivuze giteza urubwa izina ry'igihugu cacu. Ikindi dusaba kandi twibutsa nuko ikingirwa ry'umupfasoni Yvette Niyokindi hamwe n'umuryango wiwe ari ngombwa, tugasaba ababijejwe ko bobikora kandi turashima intambwe bigezeko. Nk'uko icaha cakorewe Yvette atari we wenyene muri iki gihugu cacu, tuboneyeho gutera ivyatsi ico caha nyene no ku bandi cakorewe, tugasaba yuko umwe wese uko nabivuze na cane cane abajejwe umutekano n'ubutungane ko bokora ibikenewe vyose kugira ico caha gihanwe hisunzwe amategeko, kandi abagikora batuzwe mu migwi yabo yose iranduranwe n'imizi, hanyuma abarundi bakore bidegemvya bumva ko bazindutse ku murimo gukora kandi atabwoba, baticura gukorerwa icaha nk'ico. Ku bashingwamanza bagenzi bacu tubasaba kugumana nabo umutima uremye, bakihangana, bagakora akazi uko bitegekanijwe n'amategeko, bagashimisha ababitura, bakirinda ivyo vyose vyocafuza urwego rw'abashingwamanza, bakaguma berekana umutima w'iciza. No kwibutsa ko umushingwamanza ari umuntu afise ikimazi mu gihugu. Ni wa muntu yemera kwikorera imibabaro, yemera kwikorera ingorane z'abandi, akarara ijoro ariko arondera ingene azitorera umuti. Nta na kimwe rero cari gusigura cari co bari gutuma umushingwamanza Maître Yvette Niyokindi akorerwa icaha nk'ico, narigereka akora iciza ku neza y'abamwituye. Twobikoyibutsa kandi yuko umuntu wese uwo ari we wese igihagararo ciwe cose yoba afise yoza akorera umushingwamanza amubuza gukora akazi n'umwuga yiyemeje, yoba ariko ahonyanga amategeko mpuzamakungu agenga akazi umwuga w'abashingwamanza, kandi yoba ahonyanze agateka akazi na muntu kerekeye kugira ico avuze ku gihugu ciwe, kandi umwavoka ari mu wa mbere bategerezwa kubahirizwa muri iryo teka. Ndangije nsubira kwibutsa ko ukwigenga k'umushingwamanza ni ikintu ngirakamaro mu gihugu, igihugu gitekanye, igihugu kirimo demokarasi, igihugu amategeko yubahirijwe. Ukwigenga k'umushingwamanza kuguma ari kimwe mu bigaragaza ico gihugu cubakiye ku mategeko.